Julius Caesar canke Julius Kaisari mu mazina yose ni Gaius Julius Caesar. Uyu mugabo yavutse mu kwezi kw'indwi itariki 12 canke 13 birakekwa hagati ya habiri mu mwaka w'ijana BCE before common era. Avukira gose bajya mu muryango wiyubashe kandi wihagaze ko umuryango w'aba Julian Gens Julia ahantu mu karere muri Rome. Umuryango ndetse uyu mugabo akomokamo wari umuryango ndetse ukomeye muri iki gihugu, ariko ibihe bindi vyagiye bihinduka bisanga bari munsi y'umuryango. Nyuma umugabo arakora kugira ngo yisubize ikuzo bahoranye. Igisekuruza ku ruhande rwa se ahanini gituruka ku gikomangoma cy'Troy, Trojan Prince Aeneas, hano ngo ni imanakazi Venus, imanakazi y'urukundo. Niyo bikekwa ko uyu mugabo mu majambo yose yitwa Gaius Julius Caesar yakomozwe ko mu gisekuruza cy'imanakazi Venus n'igikomangoma Aeneas. Papa wa Kaisari ariwe nawe kandi akaba yari yitwa Gaius Julius Caesar, yakoze nka guverineri kuvuga buramatari muri Aziya imbere yuko ndetse apfa igihe Julius yari akiri muto, kuvuga Kaisari agifite imyaka 16. Nyina nawe Aurelia Kota yaje aturuka mu muryango ukomeye kandi nawe yakoze ibyo ashoboye kugira ngo abashe kurera Kaisari akuri azobe ukomeye. Ndayibutsa ngo cya kiganiro cyanyu kuri ITARA Event, niba utarakora subscribe utanga uyikore kugira ngo akantu kose kazora kitako uzobe mu bambere mu kukabona. Uri kwa werekane ibiganiro dukora tuvuga ku Baroma ndetse twongera tuvuga byinshi ku byagiye biranga n'abafaro muri Egiputa. Ubwo niba utarakora subscribe ubanza wivire kuyikora kugira ngo akantu kose kazora kitako ntuzocikwe uzobe mu bambere ukabona. Ku myaka 6 Kaisari yaratanguye kwiga yigishwa n'umwarimu yitwa Marcus Antonius Nipo. Atangura kumigisha gusoma, kwandika, atangura kandi kwiga amategeko y'Abaromani, ndetse atangura kwigishwa kandi kubintyoza kuvugira imbere y'abantu, icyo bita public speaking. N'ubumenyi bwaje kumugira akamaro muri kazoza. Akibara gutangura umwuga wa politiki. Icyo gihe mugabo mu myaka ya nyuma gato yakurikiye ubuzima bw'uyu mugabo Kaisari mu Baroma, ni kuvuga amaze gukura Republika y'Abaroma gose bugiye yatangiye kurangwa no kudatuza. Hatangura kubona ikibazo mu gihugu mu busore bwa Kaisari. Icyo gihe hatangiye kuza amakimbere n'amatati mu gihugu hagati y'abandi baravutse bazwi bakomeye mu gihugu n'abandi basanzwe mugabo basanzwe bakurikirwa n'abandi. Icyo gihe amatati yaragera komera mpaka hatangura kuza umutekano muke mu gihugu kubera amatati hagati y'iyi mice ibiri. Kugira ngo menye ko uyu mugabo yagiye muri politiki, reka duhere neza ivyamuranze. Ku myaka 17 uyu mugabo Kaisari yarongoye Cornelia, umukobwa wa Lucius Cornelius Sina, umuyobozi w'abantu benshi, yari ameze nk'umudepite w'iyi myaka. Uyu rero tuvuze Lucius Cornelius Sina yari umuyobozi nk'uko nabivuze, umwe abahagarariye abantu nyine, ariko akaba yaragwanya umunyagitugu bita Sola. Igihe Sola yategetse yuko habaho gatanya atandukana hamwe na Cornelia, Kaisari gose bugiye yaravyanze maze ahungira muri Rome. Atangura gukora mu gisirikare muri Aziya mpaka no muri Sicilia kugira ngo acike umujinya n'ishavu ry'uburanduranzuzi vya Sola. Kuko uyu Sola yavuze ngo wa mugabo Kaisari tandukana n'uyu mugore, ariko Kaisari yaravyana.
hasa kubera gutinya umunyagitugu bita Sula byabaye ngombwa ko ndetse Colonel uyu mugabo Kayizari ahunga aja mu ntambara mu gisirikare akomeza kugwana babize no kugwana kugira ngo abashe gucika ishavu y'uyu mugabo w'umunyagitugu Sula. Ariko muri ico gihe ni ico gihugu batamye kumwita ko ari umusirikare w'intwari adasanzwe kubera mu rugamba yagenda yirekana uko arenze agwana ingamba zikomakomeye batangura kumwiyumvamwo Kayizari. Cyane cyane igihe bajya gutera mu rugamba bazenguruka muri Mitilene. Ico gihe umugabo bamwambese n'urugo riho kugaragaza ko ari umwe n'igihugu umwe cyane ku muntu agwana ku ishema rya Rome. Inyuma y'urupfu rwa Sula hari mu mwaka wa 78 BCE, before Common Era, Kayizari yasubiye muri Rome atangura akazi ka politike, atangura kuba umushinjacyaha. Ico gihe atangura kwamamara, atangura kandi bujya kwahagiriza ivyaha ko bariko baramungwa na ruswa, ni kuvuga igiturire abantu bose ndetse bakora munsi ya Sulan wa munyagitugu yarayoboye muri iyo myaka. Ariko bujya ikirego cyo cyambere habari pagenda gose ari kuburana na Nice Cornelius de Dolabella. Ico gihe byaje kurangira gose bujya uwe ari kwara uburana avuga ati uyu ndetse ivyaha biramuhama biza kurangira ahubwo sentare yivuze ko atavyaha afise, birangira gose atsinzwe. Ariko uko byakomeje gukurikirana uyu mugabo mu bindi birego vyinshi yakomeje kwigaragaza ko ari umuntu w'intoza kandi azi kuvuga neza. Byaje kurangira kandi mu minsi yakurikiye Kayizari ashimuswe, yaranyurujwe n'abapirati babandi bagenda bazenguruka biba mu mazi bica abantu muri izo gahunda. Byaje kurangira umugabo anyuruzwa n'abapirati bariko barazenguruka baja i Rhodes. Yari kwaragana i Rhodes agiye kwiga ivyo kuvuga ibintu by'ubuvanganzo, agiye kwiga n'ibintu byinshi byo kuvuga amajambo nyene y'ivyese muri izo gahunda. Birangiriye umugabo anyurujwe, ariko akimara kurekurwa kubera barisha amafaranga y'icungu, uyu mugabo yatanguye ahubwo nawe kwiyegereza igisirikare cyo mu mazi aragikomeza. Atangura gufata abapirati, ni kuvuga babandi banyuruza ibicuruzwa by'abantu mu mazi, babandi bagenda bateza ibibazo hirya no hino. Abo mu mazi mugabo hanini yatanguye kubakurikirana agenda bafata. Umugabo yafata yatuma babambwa, nico yabakorera Kayizari. Ariko kibaza ngo Kayizari vyaje kugenda gute ngo agere ku butegetsi. Akazi ka politike k'uyu mugabo kaje gutangura neza mu gihe cya kera. Uhereye gose mu citwa Kaista mu mwaka wa 69 ushira 68 muri BCE, before Common Era. Ico gihe kugira ngo uyu mugabo aje ku butegetsi neza, ico gihe ubuyobozi bwa Espagne hari cyo bwakoze mu by'amafaranga kugira ngo uyu mugabo ndetse agira hagira idile. Uyu nawe muri 65 BCE, before Common Era, yaje gutunganya gose bw'imikino imikino yo gusamaza abantu. Vyatumye gose uyu mugabo yongerezwa ukwamamara. Proeta nawe 62 before Common Era, nawe ubwo ibicu yakoze n'igiki. Ico yakoze yari mu ofisiye ahanini yakora mu vy'amategeko, nawe yaragize ibyo ashoboye kugira ngo uyu mugabo abashe kugira ku butegetsi yamamare cyane. Uwundi yamufashije ni guverineri canke buramatari wa Espagne y'amajyaruguru gato, aherereye amajyaruguru nyine, umwaka wa 61 mpaka 60 before Common Era, aho ndetse yagaragaje ubumenyi bwa gisirikare biza kurangira ahubwo nawe ubwi watangiye kugira ubumenyi bwinshi mu Buroma hose aza kumenyekana aramamara. Mu mwaka wa 60 mbere yuko Yesu avukira muri isi, Kayizari yashinze ico bita twiyumvira, the first triumvirate. Ico gihe bwari ubumwe bwa politike yashize hamwe n'uwitwa Pompey the Great, ni kuvuga Pompey ahambaye hamwe na Marcus Licinius Crassus. Uyu mugabo yari umwe ndetse mu batuzi bakomeye bo muri Rome. Bivuze ngo ubumwe ni kuvuga iyo bavuze ngo triumvira canke triumvirate, ya mbere yari ikozwe n'abantu batatu, ni kuvuga Kayizari,
uwa mbere, uwa kabiri akaba Pompey the Great, uwa gatatu Marcus ni kuvuga Marquis Licinius Crassus. Abo batatu nibo bashize hamwe bakora ubumwe budasanzwe ku buryo batangiye guteka politiki yo muri Rome. Kubera ubufasha bwabo uyu mugabo aza gutorwa muri konsuli ya mbere mu mwaka wa 59 imbere y'uko ndetse Yesu aza muri Yesu, icyo bita BCE, before common era. Uko yatsinze goal ndetse n'uduhigo yageze ko mu gisirikare, uyu mugabo akimara gutorwa kuba konsuli, Kayizari kugira ngo yemeze neza ko aziyobora neza n'ubuyobozi bwe buhame neza, yaragiye gose burya ategeka goal ariyo Ubufaransa n'Ububirigi bwa none. Mu kiringo c'imyaka 5 gose yaragiye arategeka, nyuma igihe kiraza kiragenda kirirega kigira ku myaka 10 hagati y'umwaka wa 58 mpaka ku myaka ya 50 imbere y'uko Yesu aza ku isi. Ico gihe yatsinze goal yose mu ngamba nyinshi bita military campaigns, mu ngamba nyinshi yagiye ashoza hirya no hino muri ako gace ka goal, atsindira Ububirigi n'Ubufaransa bw'ico gihe bita goal. Ku buryo ugiye gusoma mu vyinshi vyaranze intambara agiye akora aho muri goal, uragenda ugasoma gose commentaries on the Gallic War, ni umenya intsinzi uko yagiye yagura akarere. Ikindi kandi uyu mugabo yagiye yagura amatwari, kuvuga ubutaka bw'Abaroma ku buryo bwageze kure, bwageze no kuri ya mihora y'Abongereza ndetse n'abamugezi wa Rhine. Ikindi kandi uyu mugabo yaragiye akora expeditions zibiri ajya mu Bwongereza mu mwaka wa 55 na 54 imbere y'uko Yesu aza hano ku isi, naho agenda atsinda abansi biwe uyu mugabo. Ikindi kandi yatumye Uburoma bugira itunga ryinshi, nawe bwe yikusanyiriza itunga ryinshi abo muntu w'umukire wa danje, kubera urugamba n'abasirikare gose bamwizera bakamwemera, ku buryo baragenda bagatera, bamara gutera bakazana imizigo, ubwo bakamenya uko basoronga yanye n'abasirikare biwe. Uyu mugabo kandi yaragira agafatisha yiyubakira izina koko mu gisirikare mu ngamba yagiye agwana hirya no hino, ku buryo yamenyekanye mpaka ararenza urugero. Kandi burya nkuko uwari asanzwe azwi cyane yari General Pompey, ariko uyu mugabo yaragiye gose no bararenga agira ubwamamare bwinshi ku buryo yatanguye kuyingayinga Pompey mu bwamamare. Ariko intsinzi ziwe zaba ari intsinzi hanini zarangwa na tactique zitagira ubugizi bwa neza habe na buke. Uyu mugabo yarica mu ngamba ziwe. Uyu mugabo Kayizari w'Umuroma muri tekinike z'urugamba na tactique ziwe habaho no gutegeka yuko baca ibiganza by'abantu. Ndi kuvuga iyo mwamanika mutsinzwe muri nk'abasirikare babanze, ico yabakorera wamenya ko iyo umanitse bategerezaho guca ibiganza, wewe ntiyemera mu kumanika, ku buryo vyavuze yuko uyu mugabo yagiye mu gisagara gose aratera aratsinda. Akimara gutsinda abantu baramanika basinyana amasezerano y'amahoro, ariko n'inyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro uyu mugabo ntivyigeze bimunyura, ku buryo ahubwo yarenze imipaka. Ico yakoze inyuma yo gusinya ubwumvikane bw'amahoro ngo bahagarike intambara, ahubwo yabirenze ko yica abantu 400,000 nyuma yo gusinya yuko bamanitse bameze neza, bahebye intambara, bamuyeguriye igihugu. Wese uko yabibonye yarakomeje yica abantu. Ariko mu myaka ya 50 imbere yuko Yesu aza ku isi, Sena ni kuvuga inama nkenguzamateka iyobowe n'abansi bakomeye ba Kayizari, harimo Cato the Younger. Yamutegetse gose bujya gutandukanya igisirikare ciwe, maze ngaruke mu Baroma, agaruke nk'umunyagihugu yihariye gusa, apana kuva ngo umusirikare. Bari batanguye kumugiza yataburenge bagomba kumushwanyaguza burundu noneho, ariko uyu mugabo ngo wigeze kuba umuhatari ntiyari kwemera gose bujya ko bigenda uko bivuzwe. Ariko kubera hariho Sena inama nkenguzamateka bamutegetse ko uyu mugabo bivuye ko umwansi rutura Cato agaruke igisirikare ciwe cyose ari gikomeye
koko baratinya ko ashobora gutaha mu rugo akaza guteza ibibazo mu gihugu. Rero bamubwiye ngo fata izo ngabo zawe zikumvira musigiye mwumvikana uzicemo ibice mutahe mu rugo wowe ubwawe uzura umunyagihugu asanzwe ariko nyene yubahitse mugabo asanzwe. Ahubwo icyo yakoze rero mu kwezi kwa mbere itariki 10 umwaka wa 19 imbere yuko Yesu aza ku isi, Kayizari yambutse gose umugezi wa mama bita Rubicon ari kumwe n'igisirikare ciwe, maze avuga ijambo rivuga ngo Aleya yakta iced, bivuga ngo the die is cast. Cyari igikorwa cy'ubugambanyi cyatanguje intambara hagati mu gihugu. Senateri avuze ngo Kato de Yanga aravuze ngo fata igisirikare cyawe gitandukanye uze nk'umunyagihugu asanzwe, ariko bwe nta kintu gikomeye mu baromani gusumba umujenerali. Abajenerali baba bakomeye kandi bakaze cyane. Hasa akoze umubwira ngo fata igisirikare gitandukanye uze nk'umunyagihugu asanzwe mugabo yubashwe. Ivyanse kuvyumva ahubwo buri menga yoteza intambara mu gihugu. Hatangura icyo bita civil war, ni kuvuga intambara ibera mu gihugu hagati ihuza bene igihugu nyine bico gihugu nyine. Abantu bakagwana. Izo ntambara twazibonye mu mateka kenshi. Mbibutsa ngo ni kuri ITARA Event mukore subscribe mwabantu mwe. Ico gihe intambara yaratangwa ikimara gutangura atsinda abasirikare ba Pompey. Pompey yarakaze nawe ariko nyuma yo kubatsinda abakura mu nzira, maze yambuka inyanja ya Mediterane yikusanyiriza ingabo, maze birangira ahubwo na Pompey nyuma baje kumuhitana muri Egiputa mu mwaka wa 1998 BCE, before common era, cyangwa BC ni kuvuga before Christ, imbere ya Yesu yuko aza ku isi. Kayizari ahita aza ari umuyobozi ahubwo atari uwo mugwanya. Ico gicu yakoze akimara gukura mu nzira Pompey ya triumvirate ya mbere akimara kuyisenya. Ico yaragarutse. Ico yakoze ni giki? Yabaye umunyagitugu inshuro nyinshi uhereye muri 19 BCE, muri 1994 naho ubwiwe yaje kwitwa ndetse umunyagitugu ahoraho, dictator for life, dictator perpetuo. Ikindi kandi yagiye ahindura ibintu byinshi cyane uyu mugabo Kayizari ku buryo yagiriye akamaro gakomeye cyane isi. Nimba ugomba kubyumva neza, mu mwaka wa 1994 uyu mugabo. Ariko mbere yo gukomeza tutabaruhije banza mukore subscribe kugira ngo dukora haganiro ka kabiri. Twamaze gukora subscribe dukomeza n'iyi nkuru kuri gwa ruherekane rwo Baroma n'abami bagiye bayobora. Mukore subscribe kuri ITARA Events.